intumbero rero yo kuba attractive ni intumbero yo kuba attractive ni kugira ngo ushobore kugiranira imigenderanire myiza n'abantu, kugira ngo umuntu wari we wese kanaka muhuye uwo wifuza ko ikintu kanaka nawe cyangwa ukwifuza ko ikintu kanaka bishobore koroha, ingene ushobora kumuganya, ingene ushobora kumutsindira. Ni kuvuga rero ico kintu gira kabiri kirakomeye gose, to be joyful and to be friendly. Hari abantu usanga ni ukuri ata mu bantu bagiranira neza n'abantu, hari abantu usanga ari banyamwigenda. Nabasavye mushobore kumenya ikintu kijanye na communication, umenye ingene ushobora kuyaga n'umukunzi wawe, umenye ingene ushobora kuyaga n'umukoresha wawe, kuyagisha umuntu muhuye ubwa mbere, ingene uyagisha umugenzi wawe. Ivyo byose bice bituma ikireyo canke biza kugufasha iki, biza kuza kugufasha wewe ugerageza kumenya ingene ubana n'abajya abantu, yaba uwo mukundana, yaba umugenzi wawe, yaba umuvyeyi wawe, yaba umwana wawe. Bigaca bituma ko kwishita imbere y'umuvyeyi wawe ubone kuri attractive, ushita imbere y'umukunzi wawe ukabone kuri attractive, ushita imbere y'umukoresha wawe ukabone kuri attractive. Uzobaho ubuzima bwiza kandi uzobaho ubuzima bunezerewe, bwuzuye umunezero, kuko aho uzoshika hose uzosanga ukenewe kandi usanga bakwifuza.